Yes, niko rero bakunzi ba PITV nkuko rero mubibona ngaha twamaze gushikana muri Innovation Plus Plus abigeme beza bafite intwengo nziza bakeye baberewe mukanya rero twumve byinshi bijanye na Innovation Plus Plus reka ndabaharira ikaze mumeze gute muraho ego n'amahoro cyane turashima ego twaje rero ngaha muri Innovation Plus Plus abatabazi bavuga ati muri bande ku mazina nitwa Nizigimana Ani Joannis akaba ari jewe ndongoye Innovation Plus Plus. Wow, nziza cyane. Turabona yuko uri kumwe n'ubundi mwigeme sinzi ko bari cegera cyane. Bon, izina ni Floris Giraneza hama novuga ko ndumuhanuzi wo muri Innovation Plus Plus. Aha. Yes, nuko rero bakunzi ba PITV muramaze kumva umwidondoro w'abano bigeme barongoye Innovation Plus Plus. Urabona yuko ari inzego zikomeye cyane rero ngarutse kuri wewe Ani iyo bavuze Innovation Plus Plus cyangwa Innovation Plus Plus umuntu yo kumva iki iyo tuvuze Innovation Plus Plus umuntu yotahura yuko ari shira hamwe ry'abigeme bagiye hamwe bakora ibikorwa bitandukanye cyane cyane ibikorwa vya production artistique na service de cérémonie ego muri make rero ni umugambi wo kwiteza imbere wo kwitunganiriza imigambi cyo bita entrepreneuria ego cyane ni umugambi wa entrepreneuria mugabo cyane tuviza autonomisation des jeunes filles uko abigeme boshobora kwibeshaho mu yandi majambo muvuze yuko rero ari kubigeme gusa kubera iki arabigeme gusa twebwe tumaze kubona yuko abahungu bafise iterambere muri bo kandi ko abahungu bazi kurondera twariyumviriye yuko n'abakobwa to bateza imbere tukabakoresha ibikorwa novuga byo kwiteza imbere bonyene bakoresheje impano bafise niyo mpamvu turi abigeme gusa mugasi nivyo harimo nabubatse mugabo bakiri mu myaka y'abigeme ego mwakira rero abigeme bameze gute abarangije amashuri abataraheza abataciye ku ishuri byifashe gute oya bose turabakira ukira kuba ufise impano muri wewe uzi kurondera canke wifuza kurondera ego harimo abaciye mu mashure harimo n'abatahejeje amashure harimo abafise baccalauréat harimo abamaze guheza ama université mugabo bose turabakira ntawe dukumira ego Floris wewe usanzwe uri n'umuhanuzi akomeye muri Innovation Plus Plus tubwire abigeme bagize Innovation Plus Plus ni bangahe Bon, ubu turi en nombre de 33 ego turi 33 babigeme muga nkuko yababwiye ni turabigeme gusa yo n'aba jeunes mariés twarashoboye kubaronka abo rero mufise harimo abanyeshuri ego abanyeshuri ahubwo nibo benshi kuko abamaze guheza ni bake gusa twavuga la plupart ya nombre dufise benshi n'abanyeshuri abanyeshuri usanga bafatirwa n'ivyigwa bigenda gute kugira ngo bashobore kuza bakore izo production twabonye bigenda gute niyo mpamvu imbere yuko winjira muri twavuga ube umumambo wa innovation jabona mbere ufise iyo mpano kandi kugira impano ubukunda nico kintu rero turazi yuko umwanya ugoye rero turarondera uko twitanga ko dushoboye kose muri rya myanya umwaka wa mbere dukonana yari muri 2020 mu mpera z'umwaka wa 2020 hama kuja hamwe ico gihe aho twatangura twabaye agréé muri 2021 ubu rero turashobora kuba tumaze imyaka 2 turiko turakora yego hariho umugambi w'igihugu ufasha ugwaruka gwiteza imbere gwitunganiza imigambi hariho paeje hariho banki bije igitega muri paeje baratunganya icyo bita inkerebutsi day twarabonye ugwaruka gwagiye gwerekana imigambi yago mu nyuma bararonka n'utuganuke ariko mwebwe ntabwo twababonye mwotubwira impamvu impamvu nibaza yuko ari ca kintu twama tuvuga la communication ngaha mu Burundi iracagoye kuronka information biracagoye kuko nkabirya twebwe twagiye kubibona presque ce même jour vendredi nyene niho twabibonye donc
novuga ati ni ca kintu cyo kutamenyesha cyane gose ibiba bigiye kuba hama mugabo kandi harabamwo na notre côté kutakurikirana cyane gose biriko birakoreshwa donc muri page novuga ati gushika ubu nta mugambi turaja nayo nta na rimwe turakorana mais par contre bije imaze kuzino niho twahavuye tukavuga ati reka tuve aho twari turi tuje muri irya bank aho niho natwe ubunye turiko turakorera ibikorwa tujana uburyo bwacu kandi turizera yuko tuzobandanya dukorana neza ku biganiro tumaze kugira baramaze kutumenya baranadutumiriye kuja gusaba yo ari ngurane canke burya buryo bwo gufasha donc mu minsi iza turibaza yuko muzokumva bishasha yego wavuze yuko hoba harimo no gusamara kwanyu kuvuga ko ata communication ihari ujejwe nka communication muri Innovation Plus ego barahari ababijejwe ibya communication mugasi no vuga ati no gusamara ni kubera ko uba uriko urakora uri muri entrepreneuria canke uriko urakora ikintu nturonka umwanya wo kuja kuri Facebook ngo uriko scrollinga uraba amakuru agezweho nturonka umwanya wo kurondera utuntu tugezweho kuri Instagram kiretse waronse akanya wavuze ati nahejeje ivyo nako ndakora reka ndabijeko nko kurujya munsi sinzi ko batanze information hakiri kare mugabo ndibaza cyane kuko bitavuzwe gose ndibaza cyane ko babimenyesheje hegereje kuba ego rero tugarutse kuba client wanyu ni bande n'abantu bose canke n'abakiri bato cible yacu nyamukuru nabigeme n'abakenyezi muhava muvuga muti murabakenyezi ati namburadora impamvu nyamukuru abakenyezi canke abigeme ni kubera ko aribo bantu ba mbere bakunda kubego kandi ugiye kuraba ngaha mu Burundi ni gake ushobora kuronka ishakoshi y'igitenge ijanye n'ikirato c'igitenge ijanye n'ihereni y'igitenge kandi bisa ni gake atari we wagize iyo creativity yo kuvyiyumvira twere twarabiravye turavuga to ya nka kurya na je nkeneye kubegwa niko n'uwundi akeneye kubegwa duko turavuga ati reka rero tuba créer ibintu bizoza bihura nico bakeneye nico bashaka tukanatanga ya possibility yuko murabona yuko abakenyezi babasha kutuntu twiza canke abigeme babasha kutuntu turi à la mode tugatanga possibility yuko ushobora kuvuga ati je nshaka ishakoshi mezuku shaka karato kamezuku shaka ihereni rimezuku tugaca tubikukorera uko wifuza ego kuri wowe Floris abakiriya mumaze kubaronka hariho bamwe bazi ikibanza cy'wanyu ko batabazi naho bavuga ati mukorera hehe Innovation Plus twayironka hehe bon pour le moment sinovuga yuko dufise abakiriya benshi bashika ku kibanza kuko ubu ni par les réseaux sociaux online no dukorera cyane gose kuko upostinze ikintu umuntu aragikunda kagira commande kuko kenshi dukora par commande sauf iyo dufise nka exposition tuza kugendamo no duproduise ama produit yacu tukayashira ngaho sinon kenshi dukorera par commande rero par commande kenshi nibarinda gushika ku kibanza turavugana duhurire ngaha ibintu bya gutyo ukamuha ikintu sinon ikibanza vraiment sinovuga ngo ni benshi bashika abakiriya benshi bagashika ku kibanza bakirabira ibintu imbuga ngukana bumenye mukoresha nizihe mwozivuga imbuga mukoresha mu kwamamaza ibintu byanyu tura kuri Instagram Facebook na Twitter na WhatsApp izina rya gute kwa Innovation Plus ani rero harakunda kuba cyo bita exposition ihayanishwa mumaze kwitaba zingahe novuga yuko guhera muri 2022 surtout ama exposition yose presque yose bon fin 2021 none mwaka wa 2022 ama exposition yose yaba yarabereye kuri stade Ntwari niho twari turi ayabereye kuri Cercle Epic niho twari turi ama exposition régional niho twari turi aya ya EAC cyane niho twari kuri stade Ntwari ego kuri Palais des Arts niho twari turi urumva sinona igiti gira nk'imbibi
oya par contre turarungika ibikorwa amaproduit yacu turarungika muri Congo turafise uwo twari turi kumwe yubatse urugo rwiwe caragenda muri Congo iyo novuga ati ni nka sorte ya agence dufise muri Congo ahandi ni mu gihe hari habaye jumuiya muri Uganda naho nyene twarashoboye kurungika ibikorwa byacu birashikayo nubwo twe tutashitseyo ego ngaho rero mutubwire intambamye muhora nazo muri innovation plus plus zirahari cyane ntazihari zirahari cyane intambamye ya mbere tumaze iminsi duhura nayo ni y'ibikoresho murabona mu kugira ngo ukore ibirato canke ukore amashakoshi hariho utuntu tw'utuma ubukeneye hariho utuntu tuba dukeneye dukoresha canke ama materiel tuba dukeneye yotuma amasakoshi yacu akomera aguma mugabo ngaha mu Burundi tukayarondera tukayabura muga nivyo turinze turonka ugasanga na mahera menshi par rapport ya le produit tuzodandaza par rapport iyo shakoshi tuzodandaza ico ni kibazo nyamukuru tumaze iminsi duhura naco kandi novuga kiradusubiza inyuma ikindi kibazo naco ni cama machine nkuko nababwiye turakora ibirato mugabo kubera ko utaba ushobora nko kugira ikirato ngo agasandari ushobore kugaponsa ni paka ucurondera umukordoniye mugenda gukora nashora kubiponsa donc yaba twebwe nyene twifitiye izo machine vyoba vyiza ziga machine zitera ibifungo novuga ati biri special biga biratugora kuronka donc tukarinda kugenda gukoresha ahandi kandi yaba tuvyifitiye twebwe nyene vyotworohera vyo tunyarukira kandi nibaza ko n'uburyo novuga ati budufata kugira dukora igikoresho bwogabanuka ikindi kibazo naco dukunda guhura naco ni ca novuga gute ivyiyumviro vy'abarundi mentalite burundaise imeze nkuko umengo abarundi bipfuza gukora canke kugura ibintu vyavuye hanze gusa yabonye ko ikintu cakorewe mu Burundi surtout nk'umuntu abakuzi hoho carrément biragoye ko gushorera usanga avuga wewe ikintu wakoze ntibikunda donc gasanga ni kakandi avuga ati ari nzoza kugushorera ashaka gushorere kuri make ntiyimvire ivyo wakoresheje kugira ngo ubikore ntiyimvire n'inyungu nawe uza kuronka ico ni ikindi kibazo ca gatatu novuga ati ni c'uburyo kuko turafise ivyiyumviro vyinshi turafise amashakoshi menshi y'uburyo bwinshi tugomba gukora ibirato vy'uburyo bwinshi tugomba gukora muga kubera ko uburyo butaba buragera hahandi wipermeta kugira ama ese ngugerageze ngurabe ko gikunda uko gikora ucu usanga dukora vya bindi nyene twari dukwiye gukora vya bindi tumaze kubona ko ari byo bisohoka ico nico kibazo dukunda guhura naco kuko nibaza ko iyo abadufise uburyo bubitwemerera twonagira nibirushirije n'ivyo mubona twonagize n'ibindi vyinshi ku buryo umuntu aje asanga aho style yose yipfuza ayisanga ngaha muri innovation plus plus yego mu myaka 5 iri imbere ifise vision imeze gute cyangwa imyifuzo yuko innovation plus plus izoba igeze hehe kure icyumviro cya mbere nuko umumambo wese wa innovation azoba ari financièrement indépendante bihagije bikwiye biboneka bara bya bindi kuburonka agasabuni oya birengeje nayo ubika navyo bitakabayo yigo oya gusa byo bavyiza navyo nyene gusa vision yacu si ya hafi yo kugera kure abamambo bamerewe neza twibuke n'abandi bose dushobora no gushikira n'abandi bigeme ntidukorere ngaha honyine Bujumbura dushobora no kugenda ruguru ari kugira amakuguru zandi ma agence ya innovation plus plus ou bien kutanga ama formation ku bandi bigeme kuko sitwe twenyene dukeneye uno bumenyi ni benshi gose ko dushaka iterambere ry'umwigeme rishika ahantu kure cyane gose twabonye yuko mufise certificat de reconnaissance byagenze gute mwayironse byagenze gute ico no babwira turamaze kuja mu navuga gute mu ma formation menshi nka innovation plus plus nabicishijemwo hariho nk'abusanga bavuga ati je ntaco shoboye gukora ntaco shoboye guparticipamwo ariko ibi novuga ibi
developa capacité intellectuelle turashobora kubijamo. Aho niho tumaze kuronkera ama certificat, turamaze kuronka ama prix. Kandi si nivyo gusa, haraho tugenda ugasanga bakubwiye ati ni competition, ni mubandanye, niyo twasanga imigambi yanyu ari myiza canke ivyo mukora ari vyiza, muzoronka akantu. Nivyo bimaze kudushikira. Turamaze no kuja mu novuga gute mu ma formation artistique araha nyene baca baduha certificat yuko umuntu ya participer muri iyo formation. Kumbure rero dusoza kino kiganiro cacu, mwavuze byinshi kandi byose vyingira kamaro. Uno munsi rero abigeme benshi usanga bo mengo barisuzugura bakishira hasi, bakabona yuko kugira ngo babeho ari ukuronka umugabo, ari ukuronka diaspora afite amafaranga, ugasanga ivy'imigambi yo kwiteza imbere kuri bo ntaco bibabwiye. Ngaho rero babwire nk'umwigeme wumva wamaze kwitahura, washizeho shirahamwe rya Innovation plus kugira ngo rishobore gushira hamwe ugwaruka abigeme mu kugira ngo bashobore kwibeshaho. N'igiki wobabwira abo bandi batarabona uwo mugambi mwiza nk'uwo? Icambere cyo no babwira nuko abakobwa dushoboye, abigeme turashoboye, abakenyezi turashoboye. Ikintu cyose wacishizemo, nka kurya wumva yuko wovyuka ukiyoga ukambara ugasa neza, n'ubwo wibwiye ati je ndashobora kuvyuka nkitegura nkaja gukora nkaronka amahera, birakunda cyane gose. Kandi vy'ukuri amahera arakwitaba iyo yarondeye. Je numva no babwira yuko gusa muri bo kwishiramwo motivation, ati je ndakeneye kugera ahantu hanaka, nibiyinspire ku bandi bantu bamaze kubandanya. C'est vrai ntivyoroshe, ntushobora guca uvyuka ubwo nyene ngo je ndahagurutse ngo shaka iterambere, ngo iterambere terarishika. Oya, mugabo nitwige kugwana, nitwige kuruha, nka kurya n'abagabo canke n'abahungu bazi kurondera gatigita hirya no hino, natwebwe nyene nitwemere dustruggling kugira ngo dushike kuri iryo terambere. Nobwira kandi abakenyezi canke abigeme yuko impano iyari yo yose, akantu gato akariko kose azi gukora, nagakore neza kandi agacisha amafaranga, nagakore neza kandi yemere yuko ako kantu ko mushikana kure. Nimugira amasoni ngo je nzi gusuka gusa, ngo je nzi gusasa gusa. Uko gusasa kwawe nyene kurashobora kuguha amafaranga, ako kantu gatonya kariko kose karashobora kuguha amafaranga. Menya gusa yukungene wewe wobikoresha. Kandi ikindi no babwira ni gukunda kwiga. Abakenyezi canke abigeme turanka kwiga, twumva kumengo uhejeje université vyakwiye, mugasi ivyo gusa. Hariho ama formation, hariho ama formation sur l'entrepreneuriat, ama formation yo kungene wo kwiteza imbere, yo kungene wogira ivyiyumviro birishirije. Nitwige, niturabire ku bandi, nitugerageze. Yego. Florence, nawe akajambo kanyuma kuri abo bigeme nakahe? Nababwira nk'uko president yabivuze, bamenye yuko bashoboye, ntaco bananira, byose birashoboka, byose ni mu mutwe, byose ni mu mutwe. Wishizemo ko bishoboye urabishobora cyane gose. Yego. Rero tubashimire cyane kuba mwatwakiriye neza aho twabasanze, aho murangurira ibikorwa byanyu. Twibaza yuko n'ikindi gihe tugarutse ko muzotwakira neza cyane gose, ahubwo nyene dutaye tubatumira muze cyane muze cyane gose. Kandi ntimuze mureke gushorera Innovation plus mushira abashiki banyu canke abakonzi banyu canke abavyeyi banyu baba mama. Ego, karibu cyane n'undi munsi. Ego. Akajambo kanyuma ku bakonzi ba PITV, mukomeze mushigikira Innovation plus kandi dufashanye mu iterambere nto n'igihugu cotera imbere. Yes, nuko rero bakunzi ba PITV, aha niho turangirije kino kiganiro cacu, ubwo twaje muri Innovation plus kuraba aho isemo canke ibikorwa vyabo aho babigejeje. Mwumvise byinshi kuri bo, reka rero tubashigikire nk'abarundi kugira ngo imigambi y'ugwaruka ishobore gutera imbere kandi ugwaruka rwinshi ruronke ubuzi biciye mu kwiteza imbere. Mwari kumwe na Moses Angelo, mugire subscribe kuri Peace International TV kuri YouTube no kuri Facebook. Naho butaha, bye bye.